Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye muri Kristo Yesu, mudukurikirana muciye mu kiganiro SAVEUR DIVINE. None munsi tukaba twongeye kubaha ikaze, tukaba twongeye kubiyegereza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mukaba muri kumwe na jewe NSENGIYUMVA Samuel, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 103. Turabe imirongo ibiri ya mbere, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa kabiri. Haravuga ngo umutima wanje himbaza Uhoraho, namwe bimbamo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Umutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Ndagomba yuko duhagarara kuri iri jambo rivuga ngo ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Kenshi na kenshi dukunda kuza imbere y'Imana dusenga, tukaza tugira urutonde rw'ivyo dukeneye, ivyo dukenye, ivyo tubuze. Mana dukorera iki niki, Mana duhe ibi nibi. Ariko tugakunda kwibagira gushimira Imana ivyiba yaradukoreye mu gihe carenganye, ivyiba yaradushikanyeko, ingene yabanye natwe, ingene yaturinze. Nta muntu numwe abuze ikintu yoshimira Imana. Ndagomba dutereze amaso inyuma, umumwe wese bariko baranyumviriza atereze amaso inyuma, arabe urugendo rwiwe yagize ahereye mu buto bwiwe amaze guca ubwenge, arabe ivy'Imana yagiye imukorera, urabe intambara Imana yakugwaniriye. Warafashe urugendo urashika iyo waja. Birashoboka yuko woba waragize n'impanuka, Imana ikakuzigama ukahava amahoro. Ahantu waciye hariho benshi bahaciye, barahagirira ibibazo, barahagirira impanuka, hariho abapfuye, ariko wewe nuno munsi uriho uri muzima. Ndagomba dutereze amaso inyuma. Impwemu duhumeka, umwuka duhumeka, nta na rimwe turabona fagitire baza kuturihisha, kutwishuza ngo umwuka wahumetse ungana uku, impwemu wahumetse zingana uku, ngo n'amahera ugomba kuriha, ugomba kwishura angana uku, amafaranga ugomba kwishura angana uku. Ivyo vyose nivyo twoshimira Imana. Nta muntu numwe abuze ikintu yoshimira Imana. Dawidi rero yarasubije amaso inyuma, ararimbura, araharura ivy'Imana yamukoreye byose. Niho yavuga ati mutima wanje nuhimbaze Uhoraho, nibimbamwo byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye byose. Dawidi yibutse Imana ivyo yamukoreye, ingene yabanye nawe, aravuga ati ibingize vyose bihimbaze izina ry'Uhoraho. Aba ari ryo rishigwa hejuru mu mutima wiwe. Yari karadondora ivy'Imana yamukoreye, ingene ari byinshi, asanga n'umurengera, asanga Imana irakomeye. Abwira umutima wiwe ati ntukigere, ntuzokwigere wibagira gushimira Imana, guhimbaza Imana kubw'ivyo yagukoreye byose uko bingana.
tugiye hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagizwe igice cya 6 umurongo wa 12, abadukurikirana bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ni gutegeka kwa 2 igice cya 6:12 haravuga ngo muzoheze mwirinde ntimwibagire uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Mose yariko yibutsa abisirayeli ariko arabategura nimwamara gushika mu gihugu uhoraho yabasezeraniye kuzobashikanamo ntimuzokwigere mwibagira ibyo mwabonye n'amaso yanyu mwari mu nzu y'ubuja y'uburetwa hariya muri Egiputa, mwarasuzugurwa, mwarakengerwa, mwakoreshwa ibikorwa by'uburetwa biruhije cyane, ariko Imana yarabakuyeyo idukuzayo ukuboko kwayo kw'inkomezi. Nimwamara gushika muri kiriya gihugu yabasezeraniye kirimo ibisagara byiza byiza mutubatse, kirimo ibyo kurya cimbuka gitemba amata n'ubuki, ntimuzokwibagire nimuzokure amaso yanyu ku by'Imana yabakoreye, ingene yabanye namwe mu rugendo rwanyu rwose, ingene yabazigamiye mu bugaragwa mu butayu, ingene yagabanijemo kubiri inyanja ikiyaga, mukajabuka mukambuka mukarengana mugashika mu gihugu Imana yabateguriye kuzobashikanamo. Rero twibuke gushimira Imana biriya byiza byose yadukoreye. Ushimira Imana, uraryama ugasinzira ukikangura ugasanga uriho ukihindukiza ukumva biremera. Shimira Imana uko nyene bimeze. Shimira Imana yagukoreye byinshi cyane. Dufata umwanya wo kuvuga tuti Mana warahabaye cyagihe waratabaye, cyagihe watugiriye neza, watubereye Imana, watubaye hafi, twari tugeze ahantu tutabona aho duca ariko waciye inzira, twari tugeze ahantu tubona harugaye. Yesu Kristo watubereye urufunguzo, watubereye intsinzi muri byose. Mana warakoze kuturinda, warakoze kutuzigama, warakoze kubana natwe. Shimira Imana kubw'imbabazi twagiriwe, yaduhaye ubutunzi bwayo bwose mu kuduha Kristo Yesu umwana wayo w'ikinege. Nta na kimwe Imana yisigariye, araza twambura ukugabitanya, twambika ukugororoka kuva ku Mana, ahinduka icyo atobaye, natwe atugira icyo tutobaye, icyo tutari dufitiye uburenganzira Yesu arakitugira. Shimira Imana kuri izo mbabazi twagiriwe, ibigabitanyo byacu, ibyaha byacu, ibicumuro byose byarahanaguwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Twibuke dushimira Imana icyo yadukoreye ku mbabazi twagiriwe. Abatwara ibihugu bakunda gushira ibyibutso, ugwibutso ahantu kanaka bivanye n'igikorwa kanaka, bakavuga bati nitwabona iki cibutso tuzokwama twibuka igikorwa cyakoretse. Nk'incungu z'ibihugu bitandukanye batuyu niwe yaturondereye intahe yo kwikukira ubwigenge, bakabyibuka bakamwubakira icibutso, abantu bakibonye bakavuga bati ni igikorwa kanaka cyakoretse. Nawe ntiwibagire iby'Imana yagukoreye, ntubikure kwa maso yawe, amaso y'umutima wamuburi ubirimbura ku murango no mwijoro, uvuga uti Imana icubahiro ni icawe, ibi byarakoretse kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe, suko narinda bikwiriye. Nimba Imana yarakudugije, yarakuzamuye, ikagushira ahantu ubuzima bwawe birashoboka byari bimeze nabi, shimira Imana. Reka gushika aho hantu mu cicaro wicayemo, mu kibanza wicayemo, uvuge ngo byararangiye. Ni wibuka Imana aho yagukuye. Salomo niwe yigeze gusenga Imana hariya mu Migani igice cya 30 umurongo w'9, aravuga ngo sinze mpave mpimba nabi nkakwihakana nkavuga nti uhoraho niki, kandi sinkabe mworo ngahava niba ngatukisha izina ry'Imana yanje. Salomo yabwiye Imana, uravye ku murongo w'8 ngo ungaburire ibyo kurya dukwiranye. Hari abantu bashika ahantu bakibagira ko Imana ariyo yabashikanyeho, bakibagira iby'Imana yabakoreye, bagahimba nabi. Ariko Salomo yari umwami atunze, yatwara Isirayeli, yari atunze, yari afise ubwenge. Nico gituma yavuze ati uzomfashe sinze mpave mpimba nabi nkakwihakana nkavuga nti uhoraho niki. Aho uri hose rero ndakwinginga mwene data,
ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo wibuke iby'Imana yagukoreye byose, ushima Imana ntubyibagire uko bingana, uvuga uti Imana warakoze. Hana amaze kubyara umwana Samuel yarafashe indirimbo yanzika kuririmba, aravuga ngo umutima wanje uvugiriza impundu uhoraho, inkomezi zanje zibyuwe n'uhoraho. Hana yagiye gushimira Imana, yibutse ingene yamukuye kwa gakenge, yamukuye kwa gasuzuguro ka mukeba wiwe. Imana yumva gusenga kwiwe, imuha umwana Samuel. Ntiwibagire iby'Imana yagukoreye, ntiwibagire ingene Imana yabanye nawe, ingene Imana yagutwengeje. Ibyo byose ubishyire ku mutima wawe, ubyandike ntuzobyibagire. Yesu akugirire neza aho uri hose. Izera umwami Yesu nimba utaramwizera, agira neza, arakubabarira, yarambabariye, yaratubabariye. Ideni twari kuriha kubw'ibyaha byacu Yesu yararirishe, ubu nta kitwagira imbere y'Imana. Turondere kuzura n'Imana. Yesu abahezagire.